Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibintu bitanu wokora nimba ushaka kuba umukire. Mbega uba warigeze kwibaza igituma abantu bamwe bamwe baguma bakira ariko ukabona n'abandi baguma mu bukene? Mbega kuba umukire n'amahirwe canke abakire hari ibintu bakora abakene batazi? Ariko ukuri nuko ubukire si amahirwe, ahubwo ubukire n'ingeso canke n'ibintu wiga buri munsi ukiga kwisanisha navyo. Hari ibintu bikeya ariko bikomeye cane mu gihe umuntu abitangiye, nuko ubuzima bwiwe ushobora gusanga bwahindutse akisanga ku rwego rwo hejuru. Ariko ukuri nuko abantu benshi nuko bavyumva ariko ntibabikore. Rero muri iyi video ngira ndakwereka ibintu bitanu bikomeye cane, ibintu bitanu ushobora gutangura gukora kuva uyu munsi ukisanga ubuzima bwawe bwahindutse, maze nawe ugatangira kwitwa miliyoneri. Nimba ubitanguriye kuva uyu munsi, nuko mu myaka iri imbere ushobora kwisanga nawe wamaze kuba miliyoneri. Ndakubwiza ukuri nuko uraba iyi video, kuko ikintu ca nyuma muri ibintu bitanu nico kiriko gituma ubuzima bw'abantu benshi buhinduka. Reka rero dutangire n'ikintu ca mbere wokora nimba ushaka kuba umukire. Ikintu ca mbere rero nuko wokwiga kubika amafaranga, ico twokwita saving. Reka dutangire ndakwibariza kino kibazo: mbega wowe iyo urose amafaranga uca uyakoresha yose? Nuko uzosanga abantu benshi ariko babikora, ariko abantu bakize nuko bakora ikintu gitandukanye n'ivyo ukora. Abantu bakize nibo abantu babanza kubika amafaranga hanyuma bagakoresha amafaranga asigaye. Ariko si ngombwa yuko wobika amafaranga menshi, kuko nubwo wotangira kubika 10% yayo uronka, nuko mu myaka mike yagusa ayo mafaranga aho yabitse nuko akura, hama ayo mafaranga ugasanga arakuvyaririye umusaruro. Rero ikintu wokwibuka nuko ubukire butangurira ku kintu gito cane, ahubwo ico womenya nuko ubukire ari ingeso wiga yo kubika, hama amara kubona wabitse amafaranga ukaraba ukuntu yoshobora kuba yo kuvyarira ayandi. Kuko saving ntabwo bihagije, urakora saving ariko amara kubona wakoze saving ugahita ufata ya mahera ukaraba ikintu ushobora kuba woyashoramo kugira ngo ashobore kuba woyabyaza umusaruro. Ego gukora saving ni byiza, ariko mugabo nuko gukora saving bitokugira imbata, ahubwo wokora saving hama wamara kubona ya mahera yawe yagwiriye ukaraba ikindi kintu woshobora kuba woyashiramo kugira ngo ayo mafaranga ashobore kuba yokuzanira ayandi. Ushobora kuraba nka business ushobora kubona vyo bihuriranye ukayashiramo. Ariko umenye yuko niwakora saving hama ukaronka amafaranga, mu gihe uzobugira uyashire muri business kugira amafaranga ashobore kukuzanira ayandi, nuko utazohita ufata ya mahera yose wasavinze ngo uhite uyashiriramwo rimwe, ahubwo nuko uzoshiramo ica kabiri c'ayo mafaranga ufise. Kuko abahinga nibo bavuze ngo nimba utemerewe kukigura kabiri ngo ntukwiriye no kugitunga. Rero namba ugiye kugura inzu y'imiliyoni 50, nuko ufise imiliyoni 100. Nyamba ugiye kugura itongo ry'imiliyoni 5, nuko uzoba ufise imiliyoni 2.5. Rero namba ugiye kugura ikintu c'amajana 5, nuko uzoba ufise 250, kuko navyo birafasha, kuko ushobora gufata amafaranga yawe ukayashira mu kintu ugasanga ico kintu uyasizemo kigiye guhomba, camara guhomba ugasanga usubiye hasi, ugasanga usubiye mu bukene. Ariko mu gihe uzoba wasizemo ica kabiri, nuko ico kindi ca kabiri naco uzoba ushoboye gufata ca kintu cahomboka kivyira, canke ukaraba ikindi kintu ushobora kuyatanguza, ugasanga ubuzima bugiye kubandanya neza. Rero mwige kugira saving, hama iyo saving mwamara kubona amafaranga yagwiriye, murabe ikintu muba mwoshobora kuyabyazamo umusaruro. Burya ikintu no kubwira, namba ugiye kugira saving ugafata amafaranga yawe ukayashira kuri konte, nyamba ugiye kuyashira kuri banke, nuko amafaranga atakintu nakimwe azokungukira, nuko amafaranga yawe azoguma ata agaciro. Rero namba ugiye kwinjira mu kintu, nyamba uri kurakora saving, nuko ukora saving ariko ukaraba amafaranga kuntu woshobora kuyashira ahantu kugira ngo azoza arakuzanira ayandi. Reka rero tugende naco ku kintu ca kabiri ushobora gukora nimba ushaka kuba umukire. Ikintu naco ca kabiri ushobora gukora namba ushaka kuba umukire, nuko worondera inkomoko nyinshi z'amafaranga. Ikibazo gikomeye nuko abantu benshi uzosanga bafise isoko rimwe gusa ryo kuronderamo amafaranga. Ukazosanga abo bantu namba bafise akazi, ukazosanga akazi karaheze, nuko ubuzima bwabo uzosanga bugiye kumera nk'ubuhagarara.
ariko abakire bobo ni abantu barondera inkomoko nyinshi z'amafaranga, uzosanga bafise ubudandaji buto buto nk'ariya mu ikaritiye kanaka, ukazosanga hariya naho mu caro, ukazosanga arafitiyeyo ubworozi, ukazosanga mu caro arafitiyeyo uburimyi, cyangwa ugasanga arafise ibindi bikorwa bishobora kuba vyomwinjiriza amafaranga menshi kuri interineti. Kuko mu gihe iyo ufise inkomoko imwe nuko ihagaze, nuko n'izindi nazo ushobora gusanga ziciye zihagarara. Mugo mu gihe uzoba ufise inkomoko nyinshi z'amafaranga nuko imwe niyahagarara uzosanga izindi zigiye kubandanya, ugasanga amafaranga agumye yinjira. Rero ikintu no guhanura namba ubona ufise akazi kamwe kakwinjiriza amafaranga nuko worondera akandi kazi ukabugira ari bubiri, kuko kamwe gashobora guhagarara ukaje usanga uciye ubandaniriza kuri ka kandi. Rero mwige kuraba ukuntu mworondera inzira nyinshi zoshobora kuba zovamo amafaranga, nivyo vyobafasha, kuko mu gihe inzira imwe ipfuye nuko uca ubandanya mu yindi nzira ugasanga ibintu bigiye kugenda neza. Reka rero tugende ku kintu naco ca gatatu woshobora gukora nimba ushaka kuba umukire. Ikintu naco ca gatatu woshobora gukora namba ushaka kuba umukire nuko wokwiga ibintu vyerekeranye n'amafaranga. Burya nuko hari ukuri abantu benshi batavuga, nuko uzosanga mu mashuri menshi twize batigera batwigisha ibintu vyerekeranye n'amafaranga. Rero ico nico gituma uzobona abantu benshi bakora cane, ariko ukabona abantu nubwo bakora cane ukabona ntibatera imbere. Ariko nuko uzosanga umuntu ashaka gukira ari wa muntu yama yiga agashobora gusoma ibitabo, ukazosanga ni wa muntu akunda kuraba amavideo yerekeranye n'ibintu by'amafaranga, cyangwa ukazosanga ni wa muntu akunda kumviriza abantu bazi ibintu byerekeranye n'amafaranga, ukazosanga uwo muntu yumviriza ibiganiro nk'ibi tugenda tubaha ngaha kuri ukuri ku mafaranga. Rero iyo mu gihe ukaba uzi ukuntu woshobora gukoresha amafaranga yawe neza, nuko n'amafaranga make ufise nuko azotangira kukugirira akamaro, ugasanga amafaranga agiye kugukorera, ugasanga amafaranga akugirira akamaro kanini cane. Rero nimba ushaka kwiga ukuri ku buzima n'amafaranga kandi ukaba ushaka gutera imbere mu buzima bwawe, nuko ukora subscribe ngaha kuri ucano ukuri ku mafaranga, kuko hano niho uzosangira ivyumviro bizogufasha canke bizogufasha guhindura ubuzima bwawe. Rero reka twigire naco ku kintu naco ca kane ushobora gukora nimba ushaka kuba umukire. Ikintu naco ca kane nuko wokwirinda amadeni adakenewe. Burya nuko umenya kuko kugira amadeni adakenewe ari ibintu atari vyiza, kuko uzosanga hari ikintu gituma abantu benshi ugasanga abo bantu baguma mu bukene imyaka myinshi ntibashobore kukwimenya. Ariko ico no kubwira nuko amadeni atari meza, ariko hari amadeni ashobora kuba meza, nkayo ushobora gushora mu bucuruzi ugasanga amadeni urajanye muri business, ugasanga amadeni ashoboye kuzokuvyarira umusaruro ukomeye cane. Ariko mu gihe uzoba uri wa muntu ufata amadeni, ugafata amadeni yo kugura ibintu bidashobora kuba vyo gufasha gutera imbere, nuko uzosanga atari vyiza. Nk'akarorero, ushobora kugura ibintu bitakuzanira nk'amafaranga, ugasanga ugiye kugura nk'umuduga wo gutemberamo, ugasanga ugiye kugura nka telefone, ugasanga ugiye kugura nk'imyambaro mishasha ihenze, nuko ivyo bintu niwabikora nuko ataho bizopfa bigushikanye. Rero namba ushaka kuba umukire, nuko wokwiga kubaho mu buryo ushoboye, apana kwikwegera mu madeni menshi akubuza iterambere. Rero mwige kumenya ukuntu mwoshobora kwitwara ku mafaranga, ntimugende gusaba amadeni mubona ayo madeni atakintu kimwe ashobora kubinjiriza. Musabe amadeni mubona yuko ari amadeni ashobora kuzobavyarira umusaruro kandi ukomeye cane. Burya abakire nibo babiza, abakire barazi ukuntu bashobora gukoresha amadeni, ugasanga arakoresheje ideni ariko ugasanga iryo deni riramuhinduye umukire, ugasanga iryo deni riramuvyarira umusaruro munini kandi ukomeye cane. Namba rero mutazi ukuntu mwoshobora gukoresha amadeni, muce muvyandika muri commentaire, doshe ndababwira ikiganiro ukuntu woshobora gukora woshobora gukoresha amadeni kandi amadeni akakuvyarira umusaruro. Reka tugende naco ku kintu ca gatanu naco ca nyuma woshobora gukora nimba uri wa muntu ushaka kuba umukire. Ikintu naco ca gatanu nuko wogira icerekezo kirekire. Iki naco ni ikintu womenya yuko ari ikintu gikomeye cane, kuko dusanga abantu benshi ari abantu bashaka gukira byihuse cane, ugasanga abantu bashaka kubona amafaranga menshi mw'ijoro rimwe canke mu kwezi kumwe gusa. Ariko ukuri nuko ubukire nyabwo ni bwa bukire
bwubakwa buhoro buhoro ugasanga bugutwaye imyaka itari mike. Rero abantu bakira nuko ari ba bantu batekereza uku, agatekereza yuko uyu munsi akora hama akamenya yuko ejo hazoba heza kurusha uno munsi. Abantu rero bakira ni ba bantu bategura imyaka iri imbere bagafata ingingo zishobora kuzobafasha gukira mu gihe kirekire. Rero ufise iciyumviro kirekire nuko ubuzima bwawe bushobora guhinduka buhoro buhoro ukisanga wabaye miliyoneri. Rero mwige kugira icerekezo kirekire kuko ikintu womenya nuko ubukire atari ikintu ugenda ngo uhite ufata mw'ijoro rimwe, ahubwo ubukire nuko buzogusaba gukora cane, ugakora kandi ukabira ivyuya. Rero ni waba wiyumvira yuko ushaka kuzokira mw'ijoro rimwe nuko ivyo bintu bitanabaho, nuko bitazonakunda. Rero kugira ukire nuko bizogusaba igihe n'intambwe ku yindi. Gukira si ukuvuga ngo uzova kuri esikariye ya mbere ngo uhite usimbira kuri esikariye ya gatanu, bizogusaba yuko uzoca kuri esikariye ya mbere gushika kuri esikariye ya nyuma. Rero mwige ukuntu mwoshobora kwiga ibintu vyerekeranye n'iterambere, mugire n'icerekezo kirekire ku bintu vyerekeranye n'amafaranga. Hama reka dusozere video tubibutsa ibintu bitanu nimba wowe ushaka kuba umukire. Ikintu ca mbere twabonye yuko ari ukubika amafaranga, ugafata amafaranga yawe, wamara kuyafata washira ahantu wabona yagura, ukaraba ukuntu woshobora kuyakoramo saving, ukaraba ukuntu amafaranga yoza arakuvyarira ayandi mafaranga. Ikintu naco ca kabiri twabonye yuko ari ukurondera inkomoko nyinshi z'amafaranga, ukaba wa muntu ufise ahantu hatandukanye hashobora kuva amafaranga, kuko ushobora gusanga inzira imwe yavamo amafaranga ipfuye, ariko ugaca usanga uciye witiza iyindi nzira kugira ngo ubuzima bwawe bushobore kubandanya neza. Ikintu naco ca gatatu twabonye yuko wokwiga ibintu vyerekeranye n'amafaranga, ukaba ari wa muntu usoma ibitabo, wa muntu wumviriza ibiganiro nk'ibi ducisha ngaho kuri ku mafaranga, ukaba ari wa muntu usesengura ibintu vyerekeranye n'amafaranga. Ikintu naco ca kane twaciye tubona yuko wokurinda amadeni adakenewe, ugafata ideni ubona yuko iryo deni yuko rizokuvyarira umusaruro, nivyo vyoba vyiza. Ikintu naco ca gatanu naco ca nyuma nuko twaciye tubona yuko wogira iciyumviro kirekire ku bintu vyerekeranye n'amafaranga. Namba ugiye muri projet, kuraba projet uvuga ati projet mu myaka 5 canke mu myaka 10 ndabona ninashiramo amafaranga angana uku nuku azoshobora kuba azomvyarira umusaruro. Rero mwige kwisanisha n'ibi bintu, nivyo niko niwavyisanisha nuko ubuzima bwawe uzobona bwahindutse, ukabona wisanze ku rwego rw'ubukire, ukabona wamaze kuba miliyoneri. Ariko hari ukuri gukomeye abantu benshi batamenya, nuko ubukire budatangura ku mafaranga, ahubwo ubukire nuko butangura bugatangurira mu bwonko bw'umuntu. Rero mu gihe uzoba ari wa muntu uhinduye uko watekereza ku mafaranga, nuko n'ubuzima bwawe nabwo buzoshobora guhinduka. Hama kandi nimba wumva wowe ushaka kwiga ukuri ku buzima, urukundo n'amafaranga, nuko ukora subscribe kuri iyi channel ukuri ku mafaranga, kuko hano niho uzoza wiga ibintu bizoshobora kuguhindurira ubuzima bwawe. Kandi wibukira ijambo rikomeye, nuko ushobora kuba uno munsi uri hasi, ariko ejo washobora gukora ibintu ukazosanga ugeze ahandi hantu ku rwego rwo hejuru. Hamagaze ikiganiro tukaba tugisoreje ngaha, tukaba tuzosubira muri video y'ubutaha. Ciao ciao.